dutangure Sawa. ikiganiro. Amakuru yawe? Meze neza ndashima. Mm, Kama namwe meze neza. tumeze neza natwe. Wowe wandondeye kandi umaze iminsi ndondera, unambabarire kubera ko sinashoboye kukwakira kubera ko umwanya bari mukeya n'abantu ari benshi bariko kumbure baraturondera barondera kutuganira, kumbure ari ubufasha bakeneye mu byo dukora. Namwe rero mwihangane kubona twaratevye. Mm. Yego, muri bande? Icyo nicyo ca mbere. Okay, je nitwa Ndashimiye Mohamed. Fise ikibazo fise nagomba ko mufasha. Mm, Umudamu wanje yitwa Nitunga Samia yasafiriye muri Saudi Arabia aciye mu kigo cy'inyabugete ya gatatu. mm, Amaze kugenda aragiye arambwira yuko yashiseyo. Maze kumbwira ko yashiseyo manubu rero ntitwasubira kuvugana. yasafiriye Rero ryari? umuntu Yasafiriye ryari? safiriye mu kw'icumi tariki 6 z'umwaka uheze niho yahaguruka mu Burundi. Itariki 6 z'ukw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni kuvuga kugera icyo gihe ukwa 11, ukwa 12, ukwa mbere, ukwa kabiri, ubu turi mu kwa gatatu, ni kuvuga ni mu mezi 5. Meza cyane. None kuva asafiriye mu kwa kw'icumi ntimwakomeje kuganira? Wapi ntabwo twakomeje kuganira ahubwo nyene ikibazo nagomba nico nyene hama tuze mumbarize mufashe yuko ngene nyene byokunda tukaza turaganira. Yasafirishijwe nande? Ikigo cyamusafirije kiri hehe? Nyabugete. Kwande cyitwa gute? Nyabugete kwa Faiza. Ico kigo cyo kwa Faiza none ko gikunda abantu gisafirisha ko kitabakurikirana? Nikibazo. None mwebwe kuva mumaze kumubura, kuva agezeyo yaciye atangira akazi ageze muri Arabia? Je mucyo gihe tuvugana yambwiye yuko yatanguye akazi. Hanyuma ndumva usa n'ubutari mu Burundi kuko uvuze ngo yarakubwiye ko yasafiriye, siho muri? Je ntabwo ndi mu Burundi. Hanyuma none amaze gusafira aba yaragiye ku kazi, nta mushahara yagiye arohereza nk'ibigaragara ko ari ku kazi? Umushahara yaburungika neza canke bimeze gute by'umushahara? Nivyo bintu biri imbere. Wapi nta n'ivy'umushahara nyene urumva nibyo nyene urumva ashaka tuvugane hama ibyo byose tubikemure nyene. Urumva tutaravugana sinashobora kumenya ameze gute umushahara bimeze gute. Erega wowe bivuge neza, wowe ni wowe wampamagaye, vuga ikibazo ufise kugira ngo tucumve. Hama je ikibazo ufise muri make shaka nyene yuko mumbariza mukafasha hama tukaza turavugana mu bibazo byose nyene. Amaze akaronyamba atazima afise akaronka isimu canke bakamuha isimu nyene tuze turavugana hama mu bijanye nyene n'iby'umushahara byose nyene hama nyene bikurikiranwe tubivugane menye ingene noronka amahera. Okay, urumva nta mafaranga wigera uronka n'umusi n'umwe yiwe? Aya. Sinzi rero ikibazo kiri hehe gituma tutavugana, sinzi ingene bimeze. Nta bana mureze baba bakeneye nyene ibibafasha kubera ko nimba atamushahara arongika kandi mukamufise hamwe mwamufise nk'abandi urumva ko bice bigorana? Urumva nyene nikibiragorana nyene bisaba nyene urumva amahera nyene aboneke umwana ariho nyene umva arakomyena nyene amatumizi. Impamvu baje gutya ni kubera ko warindiriye igihe kinini kandi haba hariho abakeneye ubufasha, ko aya mezi atari makeya kubera ko utari bwagerageze kugira ngo urabe ukuntu wamuronka. Ntaco wakoze kugira ngo bagufashe abo bamusafirishije?
jewe narabarondeye bambwira ati ndindire mugabo bagiye kubikurikirana ngo batelefone na buja mugabo n'ubu nararindiriye ikiringo c'indwi zitatu zose zirahera batarampinyisha. none bakubwiye ngo urindire ni bande bakubwiye ngo urindire ngo batelefone na buja ubusafirisha nyene mw'ico giko Nyabugete nta zina yibuze ni Faiza. Faiza uh, okay yawe turindira dutelefone na buja aho bimubwira hari ryari haraheze iminsi ariko harahera nk'indwi zitatu. indwi zitatu nimba nabyumvise neza wowe uva umudamu wawe kuva akigerayo ntimuravugana cemo mwaravuganye na rimwe bavuganye rimwe yambwira ko yashitse. hanyuma nta kindi wongeye kumva umva ni kuvuga kuva mu kwezi kw'icumi twumvikane neza kuva mu kwezi kw'icumi umudamu wawe yaragiye agera muri Arabiya ntiwongeye kumwumva n'ijwi wamwumvise ijwi rimwe ahubwo yagezeyo nta mushahara wigeze uronka kwezi na kumwe nta n'ukwezi na kumwe kuva icyo gihe gushika ubu mwari musanzwe muba hehe ngaha aho mwaje ya safiri yava Ngozi. okay none musaba iki mupfuza iki mu majambo makeya uko wavuze gushaka ko bigenda neza Shashaba ko bigenda neza hama tukavugana kwanza akambwira ikibazo coba gihari hama nkamenya nyene amahera akambwira ati je ndahembwa amasimpembwe nico gituma urumva tutaravugana sinomenya ikibazo urumva kiba gihari. umugabo wari ukwiye gusubira kwa Faizo ukababwira ati none ko mwanyemereye yuko mu minsi mikeya muzoba mumuvugishije inabuja ubu nkaba ntaronka umushahara ati ntimubona yuko mwangiriye nabi hanyuma bakakumva icyo bakubwira kandi jewe naratumye umuntu yibujumbura yaragiye iminsi ibiri arabura inyishu nanjye ndamutelefona iminsi ibiri ndaheba n'akazi ndaja ku murongo ndamutelefona iminsi ibiri isimu iguma kuri sharijere ndamutelefona aranka kwitaba gushika naho uvuga ati ubona neza yuko nyene badashaka kwitaba buca uravuga ati reka tuje kwa Daniel naho turabe ko nicyo vamo. Ego umudamu wawe yitwa nde? Nitunga Samia. Mbo reka ndagushimire rero hanyuma kino kiganiro tukoranye turaza kugishira habona hanyuma nihagira impinduka tuzokubwira kandi nawe nihagira impinduka iba uzutubarire. Sawa muragize neza. Nimba ataco mwongera ko ndumva no basezera. Sawa namwebwe muragize neza mugira ijoro ryiza. Hama kandi mutubabarire ko twatevye kubakira niko abantu bari benshi bari batwandikiye n'ubu ntiturabaheza. Nsabye n'imbabazi kandi no ku bandi bari babanditse message ntarishura niko we waragerageje kumpamagara kenshi niyo mpamvu dushiye tuvugana ariko hari abantu bahamagara rimwe shaka message kamwe ntibasubire abo rero bashaka bagiwe byiza uguma wibukiza ka message gushika nyene kumbura ndaguhaye akanya kubera ko abantu bari benshi kandi tugogwa na byinshi natwe. Sawa sawa muragize neza namwe mugira ijoro ryiza muragize no kunyita neza kunyita murakoze. Nshuti zanje bakunzi mu nkurikira ku isheni ya YouTube nukuri bantu munkurikira bantu banje murazi yuko jewe ndabemera sibyo je ngoma ndabwiza ukuri mu abantu mwe sibyo ndabwiza ukuri ikintu kimwe kandi gikomeye ibi bintu by'ama agency yadukanye byo kwaka telefone abakobwa bagenda muri Arabia Saudite nivyo bintu biteje ingorane gushika isaha. Ibintu byo kwaka telefone abakobwa nivyo bintu biteje ingorane aya masaha. Uyu munsi umwarabu abona umukozi nk'igikoko nta gacira muha nta visa mwitwarira umuntu atagira telefone none niyo atomuhemba nta kibazo. Murumva ingorane ziguma zigaruka nko abantu bavuga bati
umuntu wanje nta telefone burya umuntu muvugana ku telefone vyo birapfuma uramenya igituma atahembwe ko akomeye nuko adakomeye, ariko mutavugana nujya mukoresha we bazi yuko bitashobora kumenyekana niyo bomwica. Rero amagence n'ukuri ibi bigo bisafirisha abakobwa, mwateguye igikorwa cy'ubugome, mwateguye igikorwa kibi, murabicanyi, mwateguye kwaka abakobwa amatelefone bagenda muri Arabia Saudite kugira ntibitabarize, kuko umuntu adahembwe ashobora kwandika message avuga ati sindahembwa, tukaronka ukuntu umuryango ubuza gutabaza. None umuntu aragiye amaze amezi 5 atarahembwa, nk'uko kuva mu kw'icumi urumva yuko atarahembwa, nta telefone afise kubera amategeko mwashizeyo kugira ngo batunga amatelefone. Mw'abakobwa mwe za murita mwibarabara batsi mwitorokere, bigeze nko amezi 5 udahembwa cutoroka. Ibi ndabibahanuye kabisa, ndabisubiramwo kandi simpubutse. Amezi 5 udahembwa, atanu ukuvugira waratabaje ukabura gutabara, cutoroka wigire mwibarabara byibuze, kuko nta sida hamba vraiment. Mwe nimwe mutuma batoroka bano bakobwa. Araraba akavuga ati nubundi ni gupfa no gukira, agaca toroka. Uku kuntu mu bima telefone mbajya umutima bakagira umutima mubi, bakangaza umutima bigatuma bihereza amabarabara. Ntimuze mwibaze ngo gutoroka ngo hari wambwiye twakoranye iganiro ngaha atwara ibi bya Mega, yambwiye ngo impamvu ngo ni kugira ngo twugare ngo ntibaze bararonka batanga ama location ngo yo gutoroka. None ubu ntibatoroka kandi mwarabatse ama telefone, ahubwo mbere kubera ukuntu mubatoteza n'ukuntu babihebuye niho batoroka cyane, kuko babasa agize Imana akaronka kanya na gatoya abatorotse. Ahubwo vyize mu baho mwidegembyo bakumva uwo munyenga nabo kuba kuri TikTok no kuri YouTube, bakaganira na base na banyina n'abana, bakaraba ka video ka YouTube neza, bakaraba agachatinga muri WhatsApp, nabakumva ukuntu Yesu agira neza. Ibaze kuva mu Burundi ukagira muri Saudiya ahantu heza, bagaca kwaka telefone. None ngaho buri kurumva ukuntu Yesu agira neza, wapi? Abakurungitseyo baba bakonigiye mu menshi. Please, agence musafirisha Barundi kazi ikubita gashi mu barekurira batunga amatelefone, niho batazotoroka, niho nabajya ababosi babo bazobubaha. Uwo mugambi mwafashe wo kugira ngo mubabuze gutunga amatelefone niwe utuma ababosi babagenderako. Ibaze kubo abari muri kontra, ndiko ndakora ibiganiro n'abatandukanye bari mu makontra, usanga ngo muri Ethiopia afite telefone, mu Buganda afite telefone, uwo muri Uganda afite telefone, n'uwo muri Kenya, n'uwo mu Rwanda afite telefone. Aho ndavuga umushakara rero hariya. Ariko umurundi yasaba telefone nabuja ngo ku kazi ngo bavuze ngo kuri office ngo kuri maktab ngo bavuze ko mwe mudatonga telefone ngo ntimuyere kuriwe ngo nzayiguhanga ngo mukabiri mu naho nyine hari gihe batayibaha. Urumva ibintu mubagirira. None ko bajya abandi baba ari kumwe bo bazifise, ingorane iba iri hehe? Ntibakora akazi bose, ntibakora akazi kumwe. Mwarabagiriye nabi, mwarabahemukiye, kandi umugitera no mugimara mwimbaza ngo mwari yorohereje, nimwe mwagize nabi. Uyu munsi bariko barapfa bakubiswe, bishwe no kutaronka batabaza, bikabagora no kutabaza, bapfa bikagaruka kuri mwebwe kubera ko mwashatse ko babaka amatelefone. Erega bibagaruka ko kubera ko nimwe mwabishatse, kuko mwashatse ko babaka amatelefone. Yaba mwarabarikiye amatelefone baba baca bavuga bati tumerewe nabi, ntiduhembwa, turakubitwa, mukabatabara. None umuntu azogutabaza ta telefone basi. Ubona yaba mwarafata kabiri mu ndwi mugatelefona mukavuga ati wa mukozi ameze gute, naye handi mubatanka bataye umwavu. Wowe nimba uvuze ati mwake telefone, okay, mugabo telefone baze ati none wa mukozi naguha ko atari kure gutunga telefone ameze gute. Ariko nibaze ntushobora kumutelefona kandi bavuze bamwake telefone, ntumenya ko yariye, ntumenya ko yagwaye yavujwe, ntumenya ko yahembwe, ntumenya ko yakubiswe. Muri bikoko mwe ntimuri abantu, muri nyamaswa, vraiment. Ariko leta ndazi zogikorerako, nishaka kuvyemera ibintu ko bigomba ku gihugu cyawe. Oya nukuri, reka motif mwavuze narayumvise ngo umwase ngo kubaza baratoroka, ahubwo ngaho no batoroka kubera umutima mubi n'inzigo. Hatoroka telefone ko hatoroka umuntu se,
asimbira mwibarabara, hanyuma uwumubonye wese aca telefona polisi ati mbonye umuntu yirabura, ati mwibarabara, ati umushakara, polisi icizi gacimucakira ati vipi, ati je ndatorotse, witwa nde, vuga mwazina, bakubita mu mashini bakakubona, vuga maktaba yawe, akavuga ofisi, bakamujana kuri ofisi, ati nshaka gutaha, hahomvye nde, n'aba barabona ibijuju baba bahomvye umukozi, ariko n'aya n'ibi bigo bibarungikana byo birahomba. Ahubwo rero muze muraba batabakurikiranye muca mutoroka mutarakwiza amezi 3 nabo bahombe. Iyo mutorotse mutarakwiza amezi 3 bajya babarungitse batabakurikiranye babahomvye. Ntimuzoze murindira kwa amezi 3 ahera, oya batabakurikiranye ca mwigira ni babi. Ubonye amezi 2 aheze atakintu, murabona barabahenda ngo urumva ngo rindira ngo amezi 2 ahere, ngo amezi 3 ngo niyahera ngo bizohera. Uyu munsi ndiko mvugana n'umaze amezi 3, ivyari bimeze neza, ahubwo bicaye biba bibi cyane gose, kubera yuko amezi 3 yaraheze, barashwana no ku kazi. Nzoba ikiganiro cyo tuzokwana ikiganiro, bashwana n'umubose wiwe, bashamujana ku kazi kuri office, bamugendeje kuri office iti amezi 3 yaraheze, wewe nta kintu tugufasha, musubira no mukozi wawe, na wa wundi nawe ntamwishimiye. Ubu bari uko bararyana nta telefone atunga, mwibaza ko umuntu azoshabaho gute ata telefone afise, kandi kuri office bavuze ko atabundi mukozi bazomuha, ko atana amafaranga bazomusubiza. Ubu ngo reka vuga ngo amugurisha handi hantu, nabo ati sinemera kuko ntibiri mu masezerano. Murumva ibintu mukorera abarundi kazi, nimba mudashaka, reka nibwirire kwanza leta, nero utumwa leta, nimba mudashaka yuko abantu baza baravuga ko ari urucuruzwa rw'abantu kandi ngo kibikeye kuri leta, aya mashira hamwe abasafirisha ni muyavire hasi, muyaha amategeko yiteho bano bantu. Birashoboka bareke kuza barahura n'ibyago, utabishoboye mu mwugarire, niho mwamubikoze neza, otherwise abarundi bazopfa nkuko tuko turebana muri imisi, bizeguma bicafuza igihugu cyacu cyo Burundi. Nta byinshi navuga usibye kurangiza mvuga ko umuntu yogira icyo afashije kugira ngo uwo mwene data twabuze amaze amezi 5 atareka aravugana nabi wabo n'umugabo wiwe aboneke, yongera yongikira agashahara umugabo wiwe. Nta kindi nosaba atari icyo. Iki kigo cyo kwa Faiza, please, nk'ibi bintu muravyumva, uyu muramuzi n'uwanyu, ahamba ndabatumikiye ntari umukozi wanyu, shiramo ayo mazina kandi muramuzi, hamagara umukoresha wiwe mumufashe umugabo wiwe yoroherwe.